ni mu gihe Bface on the floor aheruka gutanga ubutumwa umuntu akibaza vyinshi kuri ubwo butumwa yanditse mu gihe Dramati yari yanse kuduga kuri stage gushigikira igiteramo cyabereye kuri World Beach. Ariko kurundi ruhande deba zitandukanye twagiye turagira tukibaza ko ari code canke arakajede k'indirimbo ya Dramati yari kwiritegurirwa gusohoka, indirimbo yitwa Code. Bamwe bati kubera iki Bface yatanze bujya butumwa, abandi bati kubera iki Dramati yashitse kuri kijya kibanza hama bakamuhamagara aje guperforminga mu bandi ntaduge, ati mbega ni kubera iki. Bamwe bati Dramati yanse kuduga kuri stage kubera igiteramo cyari cyabuza abantu, abandi bati ivyo kuja kuri stage ntavyo bari bavuganye n'umugwi Runtown DJs, abandi bati kumbure ni Code ariko arayitegurira inzira indirimbo ya Dramati igira isohoke. Bface n'ishavu ryinshi ati hari abantu bamwe baboregwa amasikse maze kuvyihweza kenshi, nibaza ko bujya butumwa mwabubonye abatari bake. Hassan H Linda Nikita ku munsi wejo tugenda kubona indirimbo yitwa Code ku ma platform agiye atandukanye adandaza umuziki, mbese no kuri YouTube. Iyo ndirimbo iri mu ijwi rya Dramati na Bface on the floor. Ku munsi wejo narashoboye kurondera abegereye Bface on the floor kubera nyene ushoboye kwivuga DJ Israel. Indirimbo Code twari tuzi ko ari indirimbo ya Dramati bari wenyene, ariko uko twashoboye kubibona ku ma platform adandaza umuziki siko twabibonye ku munsi wejo. Amasaha yo mu gitondo mvyutse mu masaha 4 niyo nashoboye kubona indirimbo Code iri ku ma platform adandaza umuziki, indirimbo ya Dramati featuring Bface on the floor, indirimbo yise Code. Ndaja ko ndarondera abegereye Bface on the floor ndabaza ati kino gikogwa ko twari tumaze iminsi ko turabona mishanirano ya message washoboye guha uno musore Dramati yiba ari showbiz kujya twashoboye kuvuga mu kiganiro Hit Connection avuga ati oya ahubwo vyahinduye indi sura. Ino ndirimbo Code ingene vyashoboye kugenda cyangwa ingene vyashoboye kuvugwa, ino ndirimbo yani indirimbo ya Dramati na Bface on the floor barakorana indirimbo ava yuko Bface agenda muri Australia. Ego indirimbo bayikoze kera Bface on the floor ataragenda no muri Australia. Yego indirimbo ngo barayikora muri studio. Ubwa mbere kwanza bayikoreye muri kwariya kwa Kori the Magic hariya mu Kamenge mu producteur wa mbere, hanyuma baja ku mu producteur wundi asanze amukora indirimbo Dramati yitwa Joel. Abaye mu producteur agira kabiri indirimbo ikabira hetse. Hanyuma Bface on the floor avuga ati ino ndirimbo irifo ko tuyikorera amasanamu. Bface on the floor avuga ati jako nje ndafise urugendo rwo muri Australia, reka mve muri Australia hanyuma ndushangaruka dukora amasanamu. Bface on the floor niyateba afata urugendo yerekeza muri Australia. Ashitse muri Australia aronka ubutumwa ko indirimbo Code Dramati yashoboye kwihindura. Bface on the floor niyateba baramubaza oya ngo Dramati yari yumvirije iyo ndirimbo. Ariko izga uvuge ko ari binuganugwa. Donc biranugwanugwa yuko Dramati yayumvirije hama bimubera ikibazo nunduro ya byose yo gukura ijya verse ya Bface on the floor muri ijya Code.
kugira ngo Dramati ayisore ari wenyene ariko amakuru je nashoboye gutohoza abegere Bifeso on the floor yaramurondeye Bifeso on the floor yashavuga ati ko je nshoboye kuronka amakuru avuga ati ko Dramati ino ndirimbo yashoboye kunkuramo kandi tumaze kugira ama dépenses atandukanye gute ashobora kunkuramo mu ndirimbo kandi atigeze abimbwira ati mbega yoba yangaye no kumurondera Dramati aramaza Dramati jara amakuru amaze kuronka ko amaze kuja muri studio indirimbo ikore kwa Joel kandi jo amaze kunkuramo abegere Bifeso mvambwiye ukana vyakiruko nyene ngo niko Dramati yashoye kubishura ngo ti vyakiruko nyene jewe nashoye gukora indirimbo ndi je nyene Bifeso on the floor aramureka aragaruka ngambwe ico Burundi arasubira kandi aramurondera avuga ati Drama ino ndirimbo kubera iki washoye kwiririmba uri wenyene Drama ngwaranga kumwishura inyuma yaho Bifeso on the floor asora indirimbo ari kumwe na Double J indirimbo bise Fiona acha fatiga ndirimbo ayirungikira Dramati kugira ashobore kumufasha promotion ashobora kuyipostinga ku ma platform atandukanye Dramati ambwira ati na jewe ejo canke hirya ejo ndarekura indirimbo yiwanje je nyene Bifeso ngo aratangara vya bintu vyabaye serie ariko twibukanye ko Dramati yigeze gufata rutemikirere yerekeza mu gihugu cyo mu Buganda akurikiye John Elar yari mu gihugu cyo mu Buganda bari bagiye gushutinga ino ndirimbo Code urumva indirimbo ngo arashutinga Code byose birahera ku munsi wa hirya ejo niho amakuru nashoye kuvuga ati ngo Bifeso on the floor yumva Ishavu kubera Dramati indirimbo ari gusohora umunsi ndetse na Joel aje gupostinga ko ati ino ndirimbo ikwijije 99% kugira ishobore gupostinga kuri rezo sociaux ya Dramati indirimbo Code ari wenyene Dramati Bifeso on the floor avuga ati nukuri Ishavu mfise Dramati ndiko ndamuhanura kugira ino ndirimbo ashobore kunahuza igituma ashobora kunkuramo mu ndirimbo ariko indirimbo tuzi ko indirimbo ni ya Dramati yamurondeye Bifeso on the floor kugira ashobore kuririmba niho Bifeso on the floor ngo ashobore kugira agashavu aca ipostinga ku ma platform yiwadandaza umuziki gushika ino saha ijya ndirimbo ari tuvuge ko Bifeso inyota nyinshi yo kuririmbana na Dramati ku buryo byo mushavuza kuko je numva umenga biri normal ko umuntu nyene indirimbo agukura mu ndirimbo yiwe ati burya rero ndabona hajya waririmbye ngira ndahiririmbire je numva umenga biri normal ko akuramwe umuntu atashatse ko bari nimba bwa mbere bari babivuganye ko baririmbana ahubwo bigaruka gutanga insiguro y'impamvu Dramati ashobora kuba yaranse no kuja kuri scene kuririmba aziko hasanga Bifeso hariho ibintu batariko barahuza bishobora kuba ariyo ntandaro akavuga ati je sinja kuririmbana nujya muntu niduhuza nje gutwengera kuri scene kuko Phil Bite ntaco yigeze avuga ariwe yahamagaye mugabo kumva Bifeso niwe yashizemo agashavu mbega hari ibintu baba batumvikanye Bifeso na Dramati kugira ngo bakuremo ijwi rya Bifeso canke Bifeso verse donc kiya gitero ciwe yari yakiririmvye nabi canke ariko je namamvuga ntivyoroshe tureke ko nuko bitanemewe si byiza ko tuza ngaha tukavugira umuntu ejo Dramati n'umutumire wacu nibaza ko bafise inkuru y'ukuri kuko ubunye tuko turabarondera badashaka kuduha umuco mugihe bataduha umuco dutanga inkuru uko tuyizi uko tuyumva uko ukirikira uko turiko turazironka kuko hari abazishira ku ma statut hari abazishira ku ma ariko niki naco bitwaye ko umuco hanini ejo tuzoronka kuri Dramati ariko ntivyo nabibi tunabarondeye hama twumve kuri version ya Bifeso twumve nivyo ndavuga ni uyu nyumunsi tutabaronse badashimye ko twishura badatishimye ko twita ariko ikindi ndishaka kumenya naco eske ninde bararishi amahera studio ko umva Bifeso umwe avuga ati narashizemo ama dépenses ya harimo ama dépenses ikindi naco nawe agacavuga Bifeso on the floor ati yajya amajambo nashoye kuririmbana ubwa mbere bivugwa ko na Dramati yashoye kuyaririmbamo hari ivyo yashoye guhinduramo bikenya ariko urumva naho ne ko Dramati ko muri kurayumva hari ahantu baririmbana bajana ndetse DJ zaraza kudufasha ino ndirimbo Bifeso on the floor amaze gushora ku ma platform atandukanye dandaza umuziki kugira dushobore kumva umuco indirimbo ya Dramati ndetse n'umuproducteur wavuze ati hasigaye
iminota mikenya kugira indirimbo ishobora kuja ku ma platform. ariko rero umuntu acagaruka akibaza Hasani nimba isigaje igice kimwe kwijana nkuko biriko biravugwa n'uyo muhinyanyotsi biraza gukunda ko ayishirako mu gihe iyindi yamaze gusohoka ikaja ku mbuga nta bihano bibaho. Je ndibaza ko indirimbo Bifeso ndofro nyamara bisinyariye ku YouTube Dramati agapostinga postinze kiba copyright kiba copyright Bifeso ndofro amwe bakabisinya Dramati yokora ubundi buhinga hajya Bifeso yamaze kurangiza idiri amikade muzisi na chafisa akazi hajya Bifeso yamaze gukenyura yamaze kuvugana Bifeso ndofro amaze gusinyara kubera Bifeso ndofro yamaze kumwitanga indirimbo deja abantu bamaze no kwimenya abamaze kuja ku ma platform adandaza umuziki ndetse nashoboye kubona n'undi muntu asanze akorera urubuga rwe rwa YouTube yamaze no kwishana kuri YouTube nabonye iri kuri YouTube eske ndiko niyumvira kino gikogwa kigiye gusohoka cha Dramati na wene gishaka kije hehe gushikino sa kuko urumva yaratanze amafaranga menshi yagiye gukorera amasana mu Buganda bya kure ariko je cyangaruka amatike harimo ibiki ariko Dramati yakoresheje ubwenge ubuhe kugira ngo ivyo basi ntabihishe kuko ugambere yerekana ko agira sohore indirimbo yitwa Hoshi nico nagira ngaruke kubera iki ataretse akagumiza kuri uyo mukenyura akavuga ati je ndi kuri Hoshi hanyuma tuzitubona sohoye code nayo nyene yari kuba ari strategy nziza yo gukenyura ako kana bo hari ikintu cinyegeje habayeho bras de fer ati reka ndamwereke nanje ko ndabishoboye n'uyundi ati reka ndamwereke nanje ko ndabishoboye ariko hanyuma umwe muri bo acaho umuririmvyi ariko umukuyemo uramubwira jewe kujya ashoye kumurondera ashoye no kumubwira ati nukuri jewe igitero ciwawe uramubwiza ukuri rero nico gituma Hasani tuvuga tuti ico tukibwirwa nabo bantu bwabo uko ari babiri kuko mu kubiyaga nta numwe abari impande yabo nta numwe abarimo babiyaga ubwabo ashobora kuba yaramwandikiye akamubwira ati ngira ndabihindure kuko urumva mu byo turabona mu nyandiko zimwe twandika tubona z'aba promoters bamwe baravuga bati yaramurondeye aramubwira ati ya ndirimbo ntukirimwo ngira ndayigire jenyene ariko Bifeso nawe ku ruhande rw'iwiwe ntiyemera ko yabibwiwe yemera ko arivyo yumvise nawe nyene binuganugwa ukuri rero ngaho kuragoye kumenya kuri ngaho kuragoye kumenya kutavuye kuri bo kandi bakatwereka n'ivyemezo jewe en tant que Israël DJ Israël de la mafia ndacagaruka hajya nyene ash nzovyemera nkatuma ndavyiboneye ego nanje cyo gituma ahantu mpagaze naha zoduha ivyemezo Bifeso on the floor na Dramati imvururu canke ibombora riri hagati yabo ubu ku mbuga zitandukanye jewe ndazibonamwo business komeye hama kuri kote yabo muri bo ndababonamwo ubucuti bukomeye Bifeso na Dramati niko warubazi ariko niko warubazi ego ariko urazi sinzi ko muvyibuka rindira sindaheza ngarutse inyuma ibikorwa Bifeso amaze gukora ni vyinshi hagaruka ibikorwa Dramati amaze gukora na strategy akoresha irakomeye cyane nkuri twibukanye Dramati nzova ndamutazira umwami mubiki umwami yakoze iki umwami ash kuma beze ash ujya ndamwemera ebisibe ko bari beze oya Israel rindira aho nyene sino ndiri muri bari beze kubera iki Bifeso yamwitanze kwipostinga ku marezo sose atandukanye n'igihe camona nuko nyene twavuga wowe ari kuvuga business sivyo business mu gihe hari mu mwari karahomba wowe umva yo bari business gute inde yahomba none Bifeso ubone ko arinjiza amafaranga Dramati yahomba hama Bifeso Bifeso ko arinjiza amafaranga ubu yagiye gusohora indirimbo mu gihugu cakure akora amasanamu mu gihugu cakure uraza amafaranga none ino ndirimbo aza kuyipostinga he aza kuyishira he iza kumumarira kizo ari copyright none Bifeso na Dramati ninda afise ikosa oya aho rero nituje hagati kubera twese kuko nta kuri kumwe turumva ivyo vyose nivyo asana ariko Israel nitwofatira aho nyene ngo Bifeso ni afise ikosa canke Dramati bafise ikosa sivyo nitwobwira abantu bariko arumviriza Buja FM ngo Dramati ngo afise ikosa canke kira muntu wese urazi Israel ivyo ko turavuga ngaha nivyo twarondeye niturabaronka abo bashokuye kuduha umuco sivyo
nidushobora kuvuga ati Dramati yagize ikosa canke Bifese yagize ikosa bo bonyine bataravyivugira ku maradi imvaho nayo tuzi inkuru imvaho nibo bayifitiye preve nibo bafise vyose muzoba mumbwiye ariko twibukanye ubucuti bwa Dramati hamwe na Bifese ndofro murazi Dramati hari niko bushobora gupfa urazi ubucuti bari bafitani sinibaza uribuka Dramati akiva muri Bantu Boy umuntu yari hafi yiwe cyane ko ari Bifese ndofro bibanitiro birigwana imisi yose mu modoka ya Bifese ndofro ndibuka Dramati yagendera mu modoka ya Bifese ndofro ahantu hose mu masho hose barafashanye ndetse urazi ko na Dramati kugira ashobore kuvuga ati ino ndirimo madame kugira ashobore kwisohora ni Bifese ndofro ashoboye kumanura uravyibuka kaje kwivuga ngako iri Buja FM iyi ni mchezo wa ndani ndabisubiye Israel aho ndagupi aho je ndagupinze umuzamumbwira aho shavuge muzamumbwira mchezo wa ndani wa business ya muziki yande none ushavuge Bifese ndofro ko arinjiza mu ma platform adandaza umuziki hanyuma YouTube ya Dramatiza kumwinjiriza n'amafaranga kandi urumva yashize ko brouillon yashize ko rega niyashize ko igani original tuzomenya ukureje Dramati yavuze ngo nzobisesa apana ukuri ntizokumenyeje ejo Dramati ashobora kuvuga ivyiwe mu gihe tutararonka ivya na Bifese ndofro ashobora kuvuga ivyiwe kuvuga ngo ukuri nuko bose ukiretse umwe niyatinya kuvuga ukuri asante ko yoreka gutwitaba Bifese gerageza mu telefone turi live mu telefone kubera ko tuzasanga kuri Dramati ntaco bitwara bose tubahamagara bose tubahamagara ukuri gusasi reka twabonye nga reka shiraho reka dutangure kwanza ku muntu atangiye gupostinga indirimbo uyishire nga tangure kuri Bifese ndofro umve kuri kirasona nimba izimije tuvyumve nimba yari ugwara tuvyumve Bifese ndofro aho nyene tuvyumve mbega ni mchezo wa ndani canke ni beef nya beef telefone kirason ya Bifese ndofro bishire ko bavyumve batwumve ngo yaciye atwankira kubera gucyaye uyu ni Bifese ndofro turiko turamugerageza kumurondera atanga umuco iyi ni hit connection Buja FM Allo Bifese Allo Bifese on the floor turagize yambu nyakubahwa Bifese ariko ari ku murongo muravyumva wana Bifese on the floor tumeze neza umeze neza nawe ga Bifese karibu cyane mu kiganiro hit connection ini surprise uratubabarira none nk'ubiyo ni nkavuga ibintu bidakenewe wanshize ku radio ubusanzwe uvuga ibidakenewe hari igihe usanga uvuga ibintu biri inbox mubiyaga muri babiri abandi badakeneye kumva Imana ishime ko atari ko vyagenze Imana ishime ko yanabikubwiye ko turi kwisamiriza ubwo rero Heruka mumbwira ngo turashobora kugucisha ku murongo tukaguhamagara uno munsi umubise wangirije ivyo bintu no munsi ni surprise imisi yose nitwo guma tukumenyeza aco bitwaye naco ndonona kweli umeze neza ariko mu mutima no mu mubiri n'amahoro ga Bifese je nangorane kweli ndashimira Imana iyi nkuru rikiravugwa cyane kuri Dramati na Bifese on the floor uyivuga kwikiga mtama shaje kweri muri uno mwanya je numva umengo naco no yivugako ngo yibaza Joel na Dramati yibaza Joel na Dramati mu gihe habonetse ko indirimbo ari wayishize ku mbuga indirimbo yitwa ko mwari mwayikoranye mugabe gashirwa ku mbuga na wewe mutabivuganye ahubwo twumva umuco ari wewe utanga imbere y'igihe je nibaza yuko muri uno mwanya kweri sindaba ready kubivuga ko kabisa ahubwo mubanze mubaze Joel d'abord Joel burya niwe ari origine ya byose kubera niwe yaturicordinze rero ubwo ni nawe yafashe imashini mu gufuta amajwi wanje ariko nawe akorera ku itegeko mu muhaye itegeko uko biri kose sije no saba itegeko kugira ngo bafute indirimbo je naririmbye
indirimbo ni yande mu mamuko indirimbo nigira nyene mu gihe harimo amajwi y'abantu bose bari iwacu twese hari uburyo wari washizemwo ushiramwo uburyo dukonta kwijwi by'uburyo bundi hose indirimbo dukora ari nyinshi ugasanga uburyo bwatanze umuntu umwe si bwinshi si nyinshi oya kuri Bface on the floor hari uburyo baba yaratanze muri contribution ya kuri gahunda y'amasanamu yari kukogwa canke muri studio ibintu bijanye n'uburyo mu kintu gihuza abantu babiri ntunabihagarare ide principal ni yande iciyumviro nyamukuru wazanye ko mwokora kumwe yokorana n'uyundi ninde harabaho amakolabo y'ubugenzi ndibaza ata kontra bisaba ari juste inspiration zo muri studio mu karirimba bigahera muri ico gihe habaho ukumvikana spot indirimbo ibagwawe canke iyuwo bivana n'uri ready kubera ko muri ico gihe nta makontra twe tuba dufitani ariko dushaka umuco kuraca hirya no hino ninde umuntu yavuze ati turirimbane niwe wagiye kubisaba Dramati niwe yaje kubigusaba iyo muri abagenzi hari ubisaba ubundi mejeje kuvuga yuko ari inspiration zibaho muri studio murabagenzi turi kumwe imyaka yose igihe cyose turi kumwe usanga n'umuproducer ashobora guplayinga beat mugaca mwumva inspiration mu karirimba atakintu na kimwe mwapanze utabasabye featuring ubundi kandi bimaze kuba ku ndirimbo nyinshi z'abartiste batandukanye ni juste ko muba muhuje mood mu karirimba nta kindi vese yawe woba barajije igituma woba waramwegereye Dramati canke ukamutelefona igituma bakuyemwo igitero cawe Jenny baza yabikoze atakintu na kimwe mbari that's why nayishize kuri boom play na Spotify ushubimenya gute ari draft itarana he ushubimenya gute ko itari bwasohoke kubera uyumvira urumva ko iyi video nyine itavugije na mixage itameze neza ariko pulo mama rero unye turi ku munsi wa kane icuka kimeze gute Bface na Dramati oya urumva ku bintu nk'ivyo tuba akazi kiwanje nta byimimenyerana sa tuba akazi kiwanje nta byo kumenyerana bibamwo ijambo rimwe icuka ni kibi nubundi ndubona yuko imvura igirigwe ariko turabira ku butumwa wanditse ku munsi wa gatanu ata igihe bahamagara Dramati kuri stage wodi akankakuza ubutumwa washikirije ubwo nihe bwarimo agashavu gafatiye kuri iyo nkuru turiko turamenya uyu munsi shasi nibaza ko ari cyo gituma kweri oya nagize analize nk'umuntu ahari nk'umuririmvyi yaririmbye muri Hakuna Matata bamuhamagaye kugira turirimbe turi kumwe nk'uko twaje no muri iyo radio yanyu nabona biri simple rero mbonye ariko aranka kugenda aranka kuza twicaye duhagaze tumurindiriye numvise bisoundinga nabi kuri jewe canke no ku bandi bose kubera abatabishimye nibo benshi kandi je nagize commentaire rega je sinite igikonenda muhindura none character ziyo Bface ikindi naco shaka kumenya ino ndirimbo yawe amaze kwisha ku ma platform atandukanye eske muri no mwanya twamaze kubona mu producteur wa Dramati amaze gupostinga ati hasigaye iminota mike kugira natwe dushobore gupostinga nabo bagira bakoranye nabo eske wewe na kino uba waravuganye na YouTube kugira indirimbo ishobora kuba copyright turinda kubivugana canke niko bitegerezwa wagize akajede oya niko biri indirimbo yose iri ishize kwitegerezwa copyright ishobora gufata na jewe nyeneyo Jen postinze na video kuri TikTok irashobora kugira copyright canke kuri Instagram yoreka gufata undi muntu gute ikibazo gisa ni ca nyuma uratubwiye ko ushize ko indirimbo isa nka brouillon idakoze neza ku muririmvyi nka wewe aho warugeze hariho ico biza kukungura gushirako indirimbo idakoze indirimbo ikimeze nabi canke washatse kubera wajanywe gusa n'agashavu ntaco biza kwica je nta shavu mfise nashatse kubereka gusa yuko utari umwana atariho ati washatse kubereka ko nashatse kubereka yuko iyo ndirimbo mwebwe muzokumva hariho original yayo
original uriteguriye kuzoyihinyanyura mukayisohora tutayisubiramo tubireka essentiel nuko mwavyumvise navyo mwumvise no vesi yawe yari ya soundinga neza ku ruhande rwawe wumva imeze gute man ni indirimbo imeze neza ariko jewe si ukuvuga ngo niyo nkonta ko cane na chance respect gusa ariko yatumira abantu bagende kuyumviriza ku ma platform atandukanye nukuri bayumve canke babireke ni juste symbole kumwereka yuko ivyo bintu urakoze cyane ubutumwa worungikira Dramati ubutumwa wobwira Dramati muri kano kanya ubutumwa sinobuha Dramati gusa nobuha abapeti bose baba bavyimvye imitwe bumva kumengo barashitse kandi tukiri mu rugendo rurerure sivyo umuziki si ukuririmba gusa harimwo no kubana neza n'abantu sivyo je nibaza yuko umuntu umaze kumubwira uti iyi ndirimbo ndasavye yihoze kubera nimba wumva neza yuko wumva ufise isoni zo kuririmbana na jewe urumva yihorere basi iyo ndirimbo uyireke mugabo kuyemo amajwi wanje mbona ko ari disrespect ebana arabirenga ko kabisa araje no gukora video nabivuze umwanya munini cyane ndaca no kubandi bantu bamwegereye aravyana ubwo wumva ari kubireka gute kameme umuntu wari wese ariko aravyumva canke yoba yumva ububabare bw'umuntu ushaka kuba wasuzuguye ugatesha umwanya n'akazi kiwe n'ivyo yoba ariko arakora kabireka vyogenda kugira ngo wumve neza ko hari uwashigikira ikintu nk'ico oya jewe yabisaba ni neza cyane je mfite indirimbo nyinshi wangu mfite indirimbo nyinshi zitarasohoka zimeze fresh sana zisumba haje sivyo yari no kugira abimbwiye ati jewe mu bugwaneza kambwira ati je indirimbo ndayikeneye je nyene noyireka ariko naramwinginze inshuro nyinshi aravyana so just sinibaza yuko muri uwo mwanya kabisa nabikoze kubera ko iyo ndirimbo mbona ari ikintu catari none abikoze kugira bibone yuko yakoze ikosa nta bindi kuko yari nzaje gukora video tumaze hafi nk'ukwezi tubiharira ko ndabimubwira ndi ndakwinginze uyireke ko amapreve ndayafise ngaha ndaca no kuri Joel arambarira ati jewe n'ukuri kw'Imana yambwiye ngo mwabivuganye mwabihejeje ndamwereka amapreve ndamubwira je nta kintu na kimwe tugeze tuvugana yabigize uko nyene atakinambari ndamubwira nawe nari mu makosa kubera ko arafite nimero yiwanje niwe yandikodinze nawe yari kumpamagara akambaza ati ibi bintu ndabikore gutya nivyo canke si ariko siko yabigenjeje urumva rero kubwanje nibaza yuko umugenzi canke umupartner wawe nuwubahiriza akazi kiwawe nkuko nawe ubahiriza kiwe kuko indirimbo hamaze kujamwo amajwi abiri nikiba ari igikorwa ciwawe utegerezwa kubidiringa mwese ikintu cose coba kuri iyo projet utegerezwa kukibaza ukavuga uti ubona gute murakoze no muri yandirimbo ya hakuna matata urako turi benshi kuri bangahe sivyo ego iyo hari kuvamwo umwe akavuga ati mundindire d'abord twategezwa kumwumva kubera ko ni igikorwa kirimo abantu benshi arafanya ntiyari afise droit yo kuvuga ngo ndabikore ku nguvu kubera uyu naka yagize oya kubera umupartner wawe mutegerezwa kuba mwavuganye guhera kuri promotion guhera ku kuntu mupanga clip guhera wumvise nta kenewe naho iyo ndirimbo yihorera ugakora iyindi kugira vyorohe mwijambo rimwe nta butumwa Dramatique za kurungikira uri muri Australia ko agira shiremwo ijwi giwe hajye waririmbye ahakuremo nta kintu na kimwe yaje kubimbwira yabimbwiye bamaze gufuta verse wanje kandi yabimbwiye ari uko je warije ndamurondeye kandi sinamurondere review namurondeye hageze hageze kuri irya ndirimbo ya Fiona kugira ndamuhaye post ya ntuze post ya Fiona ya coming soon ayibonye yagiriye kambwira ngo kandi nazamubwira ko na verse yawe twayifuse bana bro kweri wumva ivyo bintu kuri jewe ari ikintu gisoundinga neza ku muntu nka Dramatique urakoze cyane fresh sana man asante papa